hari ku munsi wa hirya y'ejo aho umuririmbyi D1 yashobora kumenyesha yuko agiye gusohora EP izosohoka ku izina rya Doctor of Love, aho ku munsi w'ejo hahise yaca ashobora track list y'indirimbo zizoshobora gusangwa muri iyo EP izo bigizwe n'indirimbo zishika kuri 5. Indirimbo ya mbere akazoba ari Doctor of Love nyene nkuko title bivuga. Indirimbo ya kabiri akazoba ari nzocakira indirimbo azoririmba wenyene. Track list number 3 akazoba yitwa number 4 akazoba ari yitwa Panda, azoba ari kumwe na Troizo and Wapi Boy. Track list number 5 akazoba ari Umurundi, azoba ari kumwe na Adojo San featuring MT number 1 atibagiye Augustine Power. Iyo niyo ndirimbo izohuriramo abaririmbyi benshi, izoba yiswe Umurundi, azohuriramo na Adojo San. Panda azohuriramo na Troizo. Enjoy akazoyirimba wenyene. Nzocakira akazoyirimba wenyene. Doctor of Love akazoyiririmba yo wenyene. Izo nizo ndirimbo tuzoshobora gusanga muri Doctor of Love EP ya mbere yo muririmbyi D1 kuva muri Iteka Music, aho izosohoka ku munsi wa gatanu itariki 23 za kuno kwezi ku 11. Tukazoyisanga ku mbuga zose zigiye zitandukanye harimo za TDR, Audiomack, Amazon Music, Boom Player, iTunes n'izindi mbuga zisanzwe zidandaza umuziki, tutibagiye za YouTube na za Spotify. Izo zose ni imbuga tuzoshobora gusanga ko iyo EP, aho ba producer bashoboye gukora iyo EP harimo Trust Beat, akazoba harimo na iBreezy, The King of Beat n'abandi benshi bashoboye gushira ukuboko muri iyo EP kugira ishobore kugenda neza. Reka sindabarambire mwari kumwe na Sten presenter kuri micro cyangwa mushatse umwite presenter Sten. Turifuza kumenya niya indirimbo ubona kizo guhereza umwaka neza cyangwa kizo gutangurana umwaka neza hagati y'izo ndirimbo zitano muri D1 hitmaker agiye gushira ahabona. Shira muri commentaire ngaho utubwire n'indirimbo wumva ku bwawe wifuza kubona faster vuba bwamvu.